Ndabaramukije bwakeye canke mwiriwe bivana naho uherereye, ngomvye kugira ico mvuze kuri video ya Dative ariko aduhanurira ku bijanye no guta ibintu mw'ibarabara, guta ibintu vy'iyarara mw'ibarabara, ari ubwoko bw'amaji tuba duhejeje kunwa canke amasashe tuba duhejeje gukoresha, duhejeje kurya ibitumbura sinzi canke n'ibindi bintu umuntu arira mw'ibarabara, ariko arabiduhanurira. Ino video ndayikoze kugira ngo nsabe vy'ukuri abantu bose muyiravye, twebwe nk'abarundi twige sinzi ko ngo kigira isuku mugabo kuba les espaces publics z'abarundi bose, ahantu abantu bose baca, kubera iyo tuduze urejeje kurya umuhwi urataye hanze, urejeje kurya amatunda urataye hanze, urejeje kunywa ikintu urataye hanze. Ivy'ama plastique vyo tuvyihoze ni yindi niveau, ibintu byose tunyoye duta hanze, imihwi ibintu byose. Kubera iki twebwe nk'abarundi utofata igihugu cawe c'u Burundi nka chambre yawe par exemple, kubera iki udashobora kureka guta ikintu uvuga ati ntegerezwa kugira isuku aha hantu kuko ni muhira, ni wacu, ni Burundi. So we yatubwiye histoire y'ingene ya Prote yasavye akacupa mw'ibarabara umuntu agomba guproteja l'environnement, ariko nanje mfise l'histoire iri contraire, mugabo atari kuvuga ko ngomba kopoza ivyo yavuze ibintu vyiza cane, ko aduhanurira ibintu vyiza ugahezagirwe cane. Jewe nari muri bus, nanje nari muri bus ndiko ndagenda, sinariko ndaduga, nari muri bus mu gisagara ca Bujumbura, hanyuma nshaka guterera akantu hanze, mpejeje kunywa jus nyene ndi muri bus, nterera akantu hanze. Umuntu twari twicaranye arambwira ati ivyo bintu bigize wavyiyumviriye? Urumva ndabona nyene ko ambwiye ni natoye inkankamira yakaze kurya. Rero abantu dusanganye akabwa de fer muri twebwe, ngerageza nabikize navyimwengize iki nisigerageza kwisikura ikiziki umenga ndiko ndabona ikosa nkoze, mugabo ico kintu carankoze ko cane sama byarantushije gose, ndumva nyene ko nakoze ikosa. Kuva ico gihe nanje sindasubira guta ibintu vy'imicafu ndabiterera mw'ibarabara. Rero n'uruhara rw'umuntu wese, na jewe ndimwo, kumbure n'uriko aranyumva arimwo, harimwo n'abashobora kuba batarabona iyo video ya Dative ariko araduhanura, mugabo vy'ukuri n'uruhara rwa twese. Ariko kandi n'igihugu, leta irakwiye kubishiramwo inguvu, kuko abantu bariko barabigira bagacibwa amande, na jewe nkacibwa amande nabikoze, canke n'uwundi muntu wese, n'umutegetsi yakoze iryo kosa agacibwa amande. Uko tworonka igisagara natwe c'iwacu ciza, tworonka igihugu cacu ciza kitarimwo imicafu, kitarimwo imyanda, ntituvyitirire abanyarwanda gusa canke abandi bo mu bindi bihugu, ariko tugasanga natwebwe iwacu dufise igihugu gisukuye, ari twebwe nyene twashizemwo uruhara muri iryo suku. Murakoze cane. Vyaranse ko ndavyigumizamwo, nibutse nanje ukuntu vyambabaje kuba nakoze ikosa nk'iryo, ariko kandi bikanyigisha, vyaranyigishije nawe vyokwigisha nawe bikakubera akarorero. Hanyuma igihugu cacu tukagisukura, n'uruhara rwanje n'uruhara rwawe, twese tukagira ico dukoze kugira ngo tube mu gisagara gisukuye.